abakinyi ba filime ni maraya buryo woza kubiraba nta muntu yosanga abakozi b'Imana birirwa barasambanya ubwana butoboto nawe numvise bafatiye muyinga ryari nimba hatarejo nimba hatari no munsi none ntirirwa arasenga avuga ati gusambana n'incaha jewe nta bagenzi bo muri industry ngira aya kubera kutagira ubugenzi nabo mukorana kugirana ubugenzi nabo dukorana nasanze ari ibintu bigoye cyane nari nabigerageje ubwa mbere sanga biragoye bigorera mu buryo bwo kuba sinzi ukuntu nawe bishobora kubivuga n'abantu bikunda ubwabo ugasanga haranira inyungu ziwe wiza wakazibaga donc ni umuntu usanga yikunda haranira inyungu ziwe ni ukuvuga wowe icyo wanigishaka igipfe mugabo uciwe cyavance Tumaze guhura n'umuntu ushaka kwiyumvira kukugirira nabi abo bantu bumva bose bakubizera kwe ivyo birabaho hano mu cyane cyane gose bigakomera bikabibaza hamwe mva ko kugirira nabi bya bintu birakaze aguhora iki sinzi kandi gamba mbona ni n'umwana mwiza je sinumva impamvu bagomba kunyi nanje keretse wowe unyiyorobeka ko imisi yose twahuye shanje we mbana neza n'abantu wanje mba mbona no murangira cinguye nutora umugeni sinzi ariko nyene nta wamenya ariko jewe n'ukuri narifuje ko twoba nk'imiryango ikomeye tukagiranira nyene solidarité hagati yacu mugabo basinye tukagira umubano mwiza ariko mbamona umenga umwe wese yikwegerako mugabo dukoreye hamwe vyo dufasha rero sinzi impamvu kandi sinzi niyo bizoherera no kuvuga rero wende umvuri mu mugabo w'abantu bamaze imisi bavuga ko akantu kitwa ubumwe gufatikanya mu bakinyi ba filime y'u Burundi ngo nta karimwe burya nta karimwe kandi burya bihereye ku bantu badukuriye badutanguriye imbere vyofasha hajyanye haciye habaho dufate nk'akarero Sami ni Aberi Fani bajya ba Mede bamugisha bakicana bavuga ati burya birakenewe ko tugira akantu kazoshobora gutuma duhura ugwanko nta nugosubira ko haba ariko ikintu turiko turanka cyane ni twatugwitugwe urakoze umbese nayo kutugarutse gumuza muriko muranka utugwitugwe hariho kumva ngo jeje nuwo kwa banaka jeje nuwo kwa Sambe jeje ndungikiye linki niyandungikira linki ya Sambe sindayishirako mugabo reka rendabe eske musi no kinagwanje nkakurungikira linki ya filime y'uwanje iri kuri page yanje ho uzoyiposta wajije akabazo kazima Hello ladies and gentlemen murumugisha kuba mwarahisemwo ibiganiro nka bindi biganiro vyubaka of course Prince Kizino abahari kugira bahereza amasanamu mutabona handi hano na hamwe je nitwa Ndikuriyo Leonce de San Guy Dr. Vlove aka Dicom aka the ambassador nasoma inguma ndakuraba ni mu kazi kacu katoroshe mwino misi cyo turasanga abantu bakora ibikorwa abantu bafise ubuzi hirya no hino tukabasanga ahantu bariko barakora kugira tuyage binabiriya JEJE ANITHA tumusanze muri tournage nubwo yadukundi akayikwepa gatoya byumvikana yuko nawe urumwe mu bantu bariko bariteza imbere kandi iciza cawe ntabwo uri muri babandi bariko baritakambira ngo nyabuna ngo ni mudushire mu rugo ndoye mukobwa ari kintu ntaramenye yavuze aya reka kino kibazo ndagihebe turakwakiriye cyane yozije tuyireke Narize kumenya rije rivuga icyo yashatse kuvuga nko mugabo ni sije ndende umeze neza umeze neza ariko ndayigara ko gatoya wewe ntiharagera ko witakambira aya ntiharagera uracavuze 18 iko na 18 abakobwa bone ngo arafata birthday akayikora nk'imyaka 5 mubajije imyaka agoma avuga yuko ari 18 none ntibigera haja ko n'ubundi mwaka n'umwe kwe je abazi imyaka yanje nibajya nyene birahagije abona yibwiye birakwiye ntagira undi muntu azogaruka kumbaza imyaka yanje harabo wayibwiye cyangwa ni mama wawe wenyine ayize nje n'abantu dukorana barazi imyaka mfise je rero ko dukoranye nanje yinyongorera ugeze ko ndayikubwira ibiande nani biande ka nagira wo yisharinga ngaha aya so umeze gute rero mu bundi buzima busanzwe sorry gato ya itabe mubwira allo namenye ko ari kukwamaga ndazifise ngaha
ndinga bataco vyo gutwara wowe je nta na kimwe wombwira umunsi none vyakunda ko bayiguha kandi urazi ikibazo rero kica kiba ibisuko nzosukura hari igihe wosanga uciye uteba nanje namaze kubisukurura ibisuko bisaba none ahantu hasanga se ahantu hariho hose aho ndamusanga je wanshikana niyo taxi none nta kuntu mwoza ngaha nyene turiko turakorera nkaca nambara zirya mpuzu nambaye nkaca tubanza tugaheza ko onye ndamusanga ahantu ari turi ngaha kujya gatanu muri Ngozi ni nahanyera imbere y'intuze ya tere uva ku ipave n'urupangu rutukura rurabana n'indi modeli carama kwa Masumbuko bacacambe kwa Masumbuko hepfo yo kwaka kabare kwa Masumbuko ni Ngozi yo ngaha hepfo kibuga nahanyera imbere yo ku kibuga kuri tere ni barabara rya gatanu rero kwaberura na hazi sawa niho turi sawa Bobo ntawuzi Bobo bon fils Bosco aca mwibuka fagim arahaza araje agasene bisaba ko nkina namba y'akanzu kandi imodoka bagire bayitware banyerekanye ndiko ndava mu rupangu bisaba ko ruca tugikora ugahejeje kumbu tubanze duheze banze duheze iki mbere kwa tugeze heba baje ko turamwakira birumvikana kabisa JEJE ANITHA turamukize abakunzi ba Ndufacom TV ndaramukije abakunzi ba Ndufacom TV ndufa none ni izina ry'umuntu ni brand ariko rishobora kuba ryavuye mu mazina abiri bateranije ni indi TV kabisa iri hagufi cyane y'abakinyi ba filme iri hagufi y'abajene bariko bariteza imbere niyo mpamvu navuze ngo dusanga abantu ku kivi ahantu baba bariko barakorera ibikorwa uri kuramaramwe iminsi bya filme kugeza uno munsi ni iki wobwira abantu bimaze kugushikanako bimaze kushikanako vyamfashije kuronka abantu naronse imiryango itandukanye kandi nyene inyishimira ibyo bifata nk'inyungu ndabifata nk'inyungu kubera ko iyo ngize nk'ikibazo biroroshe ko ndabaronka cane hariho nk'abantu namaze kugira nka bakuru banje b'abakobwa banagize basazanye basi nyene ni ibintu by'ingenzi cane kuri jewe ariko urumwe mu bantu jeje nko muri industry ya film je nabonye menga nta bagenzi benshi ufise menga ntunashikirana n'abantu nk'ubu turunaje yawe iraheze uca wigira mu bundi buzima bakakubura jewe nta bagenzi bo muri industry ngira kubera kutagira ubugenzi nabo mukorana kugirana ubugenzi nabo dukorana nasanze ari ibintu bigoye cane nari nabigerageje ubwa mbere sanga biragoye bigorera mu buryo bwo kuba sinzi ukuntu nabishobora kubivuga n'abantu bikunda ubwabo ugasanga haranira inyungu ziwe wiza wakazibaga donc ni umuntu usanga yikunda haranira inyungu ziwiwe ni ukuvuga wowe iciwe n'igishaka igipfe mugabo wiciwe ci avance rero suko ndabanka ndabakunda mugabo kugiranira bwa bugenzi bwimbise hamwe numva ko ngize ikibazo ari wo muntu wa mbere no kwitura kumbe ca gisata ca cinema rero kiragoye mugabo niba bishaka ko tuba hamwe n'abandi bose bizokunda na cyane cyane bihereye kuri abandi badukuriye none nk'ubu uracari ukora iki kuba mpise numva menga haragoye rego uco menga ahantu washoye umwanya wawe n'amafaranga menga se wategereza kushora ivyo bintu byose narabishoyeho kandi twarabanye nabo n'ubu turabana nabo suko ndabanka ndanabakora harimo nabo nkunda nyine tumeraniye neza mugana n'abandi uvuga ati aba bantu kwe tumaze guhura n'umuntu ushobora kwiyumvira kukugirira nabi abo bantu bumva bose bakubizera kwe ivyo birabaho hano mu cane gose bigakomera bikabibaza hamwe mva ko yakugirira nabi bya bintu birakaze aguhora iki sinzi
kandi gamba mbona ni n'umwana mwiza je sinumva impamvu bagomba kunyi nanje keretse wowe unyiyorobeka ko imisi yose twahuye shanje we mbana neza n'abantu wanje mba mbona no murangira ati ngwino utora umugeni sinzi ariko nyene nta wamenya ariko jewe n'ukuri narifuje ko twoba nk'imiryango ikomeye tukagiranira nyene solidarité hagati yacu mugabo basi nyene tukagiranira umubano mwiza ariko mbamona umenga umwe wese yikwegerako mugabo dukoreye hamwe vyo dufasha rero sinzi impamvu kandi sinzi niyo bizoherera no kuvuga rero wende umvuri mu mugabo w'abantu bamaze imisi bavuga yuko akantu kitwa ubumwe gufatikanya mu bakinyi ba filime y'u Burundi ngo nta karimwe burya nta karimwe kandi burya bihereye ku bantu badukuriye badutanguriye imbere vyofasha hajyanye haciye habaho dufate nk'akarerero Sami ni Aberi Fani bajya bamede bamugisha bakicana bavuga ati burya birakenewe ko tugira akantu kazoshobora gutuma duhura ugwanko nta nugosubira ko haba kubera ko nibagira groupe bakamenya ati gikorwa cana kacasohoze bose bakagisha no ku masitati bakagipartage bizodufasha gukundana nibagira ikintu gishobora kuduhuza bakamenya ati burya buri kwezi hariyo na cotisation iduhuza kuburyo umukinyi kanaka agize ikibazo surprise bitaza kugorana bizotuma atagwa nkuru ushobora kuhaba kuko utegereza kuyatanga ejo no musi ni kwanaka ejo ni wawe none urumva gwagwa nkuru zova he muga kubera ko tubonana nyene agukeneye ni hakwandikira nawe umwandikiye azi neza ko atanico gira umubwire nta kwishura nk'ubu we bakagukenera ariko je nabo bakeneye ntibakwitaba cyangwa babaguhaye mugarega nivyo none nimbo nk'ubu baguhamagara baguhaye amafaranga we nawe je ukamuhamagara umutwengera atagafaranga none nimba yo bayampaye amafaranga je abayibaza ko ngire ndamwandikirira amenyo wayo ubugira ukore no tuba tugire dukuri sasa rero je uramuhamagaye ntaje kukwanikirira amenyo ariko nta n'amafaranga umuhaye ahubwo ushatse kumutwengera yotsa bipfana n'ibiganiro musanze mugiriranira none nimba umuntu ushobora kumurondera ari uko umukeneye gusa ugasanga ni wa muntu n'ubwo ubona yagize ikibazo kuri statut amaze ati mbega habaye iki uwo muntu biroroshe ko mugiriranira ubucuti oya uwo ntabo baba buhari iyo abari ikintu bita rero nico kibuze kandi nico kizotuma tudatera imbere iyo abari partnership mugabo nayo nyene idashitse hakabura relationship oro kugira nibaza mbo nivyo nibaza ni navyo nzi kugira habemo gukorana ibikorwa mu rugero ruri professional nuko abantu babanza bakaba inshuti zivyo mugabo sinamaka ngo mwegerane cyane kugira ejo nk'umuntu aguhamagaye muri filime ugenda uyikore oya simaka ngo mwegerane cyane ariko kumenya ati ko nakambonye kuri stati agwaye kumubaza ati mbe ugwariye he umeze gute ukaja kumuraba mukagenda ukaraba kunameze ukamenya ati burya nakako yabuze umuntu na condoléance irakenewe yego nubwo bitokunda ko hashika ariko kumwandikira ati nukuri mwihangana byabana ngombwa ugaparticipa mu magroupe ya contribution kugira ngo nawe urihe nk'abandi mube hafi rega nta muntu ashobora kubura umuntu ngo atambe yirorera oya vyo mugabo ni wikumira nawe hazogera igihagera iwawe rudodorere gurufura ziko rudasezera ana ruraza kabisa ariko rero kiri cyane dutanga karorero ko ngaho kubera ko urugo rubanza ruza kenshi surprise yego umuntu atagwiteguriye kabisa yamara nubwo biri uko hari rubanza duherutse ko rusa nubwo umuntu yitwa JEJE ANITHA na team yo kwa Sami yose nta muntu numwe nigeze ndahabona ko mutagiye gushigikira Mimi nje narahashitse muhira kwa Mimi muri mu kiriyo hama mu nyuma nayo napanze ko ndugana n'abandi n'ibindi twana bipanze ariko nagishingira n'akabazo naramwandikiye message ndi excuse kumbe nubwo utahageze nubwo utahageze hari ya ruguru abantu benshi bagiye wore wagiye muhira uramuseruka ko urumva none inbox mwaravuga narahashitse na inbox namusanze ho ndamubwira ko nagize akabazo muhira kandi hari chance nshwa na cenzi ndukanduga muhira kandi nibaza ko yantahuwe birumvikana cyane hari n'abandi bantu bavuga yuko ahubwo ngo mukwiye ndiko ndacari kuri kakano ko bavuga ko ubumwe kwegerana ahubwo nyabuna n'abantu bari ngo mutugwitugwe bakwiye kuvanako kubera ko basanze kwegerana cyane kubakorana ibikorwa usanga bitangiye kurema inkundo zitanakenewe ariyo mpamvu no munsi ngo hari amakupure usanga ari mu kinyegero akagaruka kica akazi gusumba kukubaka ico coco kibona gute nk'ubu ugasanga uriko urakora wegeranye numva umuntu de hazard ugasanga nk'ubu wegeranye na Mayeri ni umuntu hanje nko mu mutwe tumaze kumatwe turi proche cyane Mayeri akabikora mu buzima busanzwe agashaka ko muja no mu rukundo rutari rukenewe je nibaza ko bose babisemo amakosa kandi naho umva Mayeri rinza yumva ko ishobora kuduraga JEJE hama nje nkamwemerera amakosa nije ndayafise amakosa afise wavye ahubwo rukundo ruba rusanzwe rwari ruhari gusa byari byanze aho bihera mukarindira yuko murinda guhurira muri filime kugira rubeho nico ntaramenya rero
ariko je nibaza ko atakosa riri ngaho cyane kuko n'abantu bakuze kandi baba baciye ubwenge umuntu wese agira limite y'ibintu ashobora gukora kuko naho ubwo bataba bari muri sinema boshobora gukunda ariko kubera ko bafise umwuga bahuriyemo suppose nk'umuntu ariko ndavuga mwari mufise nk'igikorwa muhuriyemo ca film wowe ukaba ufise igikorwa ujejwe muri iyo project kinini na Mayera afise ikindi ugaca usanga muhaye umwanya ubwo bundi bucuti bwanyu ubw'igikorwa umwanya w'igikorwa murawutaye usanga nka filime reko yasohotse mu kwindwi isohotse mu kwicumi na kabiri kwa rukundo rwanyu nta kazi wumva gwisha wibaza ko urwo rukundo rwa rutewe na ya migenderanire ya cyane yo kuganira gose yego kwegerana gose kwegerana none Mayeri muta ari ukunda kuvuga ngo twararanya amajoro menshi agomba kuvuga ko abantu bamara igihe kinini mutamaranye umwanya wose wose yo kuresha kubonye ariko ntibisigura ko mureka kujya kuntu muvuganya arivyo bice bisigura ko urukundo ruca ruhazira canke ko kuba mwoca mureka kuvugana muri bwa buryo bwo kuvuga ko atabumwe buhari arivyo bishobora gutuma urwo rukundo rutahaba ariko duhurize ko kukwegerana kwa cane ibiyago no kubonana kenshi birema amahirwe menshi y'uko urukundo rwavuka iyo migenderanire ya cyane bifise ikintu bifise projet yahirikira tegura nyene nese navuze ama projet menshi muhuriramo ni filime nyene reka byose biguma muri urazi igituma nayo ko ndabitahura none nimba bishika mukaba muvugana mukaca muvugana cyane vyimbitse mugasanga mwakundanye bibaza ko ari bwo buryo nashatse kuvugamo bwa bumwe twifuza hagati y'abakinyi ba sinema siko nari nabitahuye mugana nari natahuye ko muri ubwo bumwe nibyo bishobora kuziramo si migenderanire cyane hahandi wumva yuko utora utabonye Mayeri mpaka mu gatondo mukwegane mwijoro mukwegane je kumuraba si ibyo nashatse kuvuga jewe ubu n'ubumwe bukenewe ni cagihe ubona n'umukinyi wa film akurungikiye link ukavuga ati link sino yirengagiza yakubwiye ati mudufashe partage none kuyishira kuri statut bitwariki akoko ndakumva kabisa ubwo si ubumwe none ubwo nabwo no ufatiye mu gikorwa none kubera iki batabikora navyo bakora aho nk'ubu namubona kandi baturungikiye iwacu ziwabo turazishira ku mastati none kubera ko ari abana babikugwa rugero jewe nyukuri munyanke mu nkunde jewe ndabakunda abakinyi ba sinema kuko ntacyo dupfa nta nuwo mfite beef ntawe kuko jewe nubwosha kukanyanka nguma ndi jeje ariko ikintu turiko turanka cane ni twatugwitugwe urakoze umbese nayo kutugarutse gumuza muriko muranka utugwitugwe hariho ukumva ngo jeje nuwo kwa banaka jeje nuwo kwa Sambe jeje ndungikiye link niya ndungikira link ya Sambe sindayishirako mugabo reka rendabe eske musi no kinagwanje nkakurungikira link ya filime y'uwanje iri kuri page yanje ho uzoyiposta ubajije akabazo kazima ahantu bibera bibi ntahuze niki gihe nk'ubu wewe dufate ndabira nkino projet uri kurakina mwiya urukundo niki ya fiko irimo bafani irimo baraveri ni timu nini cyane ikibabaje ni cagiye nk'ubu nyene nawe wakora filime yawe muri bajya nyene muri ko murayikorana dufate ko ari abantu 10 ukabona ya stati abantu bagupostinge ni babiri bonyene kandi ukaba ari ukiva muri projet yiwabo ndiko kintu riko racumba wewe warabafashije yiwabo nawe urashikiriyo ntashobora kugupostingira nta nivyo nibaza ko bizona ni witeze ko sinibaza ko nama nabibonye kenshi come on ni mpamvu nari navuze ngo biruko rero mukwiye gufata ingingo namwe wewe warabonye ko vatana nuko bimeze nta muntu ari nzosubira gushirirako none nimba umuntu yanyiciye umunani shanda mwicira wiwe oya suko wabimwishura birabasha njewe impwemu yera ndongoye kugufasha partage nzoyishirako wowe ushaka ureki tajicu urakundana ukarenza ko umugisha wiwanje nimba Imana yarawundemeye nzobushikako kandi ata partage mfashije ugira ubuntu butiza urugo umugane wawe ngo uteze urugo mfise umuntu ankoreye ikibi ntabwo ndamusubiza ikintu oya nikomeze co nkora ndahora nkatekereza ariko nzohora sinzi kubika inzigo ngo ndoreke kubwira ko wankoreye ikibi nzokubwira ati burya warankoreye amakosa muhuye je sindi njyaje muhuye uramubwira ati none ibi nibi wagize gucyana gucemera oya ndanakwandikira nkakubwira ati ibintu wakoze ntabwo ari vyiza hakuzobona nyene nikase kukuvugisha ata kintu kizima wabonye nobona catumye shavura ndabikubwira kugira umenye catumye shavura umusi uzobona nahindutse ndakwereke rero hera ku murongo wandikira bajya abantu bose uzi badafata amanike y'abandi ngo bayashire kuri stat ubabwiye ati none mwebwe ubwo bunafike ntimwobuheba kubera urabazi
navyo noshobora none nka nkino filime se mudani desert yo kwasamiye umaze imisi muriko murakora ni bangahe bayiposting umaze kubibona hewe we ama nimero yabo hari umukinyi n'umwe dafite nimero ya yiwe nyene ndazifise nka bose kawe jewe ndisuye neza ko nogenda kuraba link ya 72 umusi izosohoka ejo nzoyisanga ya postinze babandi nyene bayikinamo naba bafana gusa naba abakinyi bashasha bariko barifuza kuzamuka ko muri mu mazi abirasa ico nico kibazo gihari ni kubera abayibaza nk'ubu ngo ayipostinze Sami turamuteje imbere abaye mu boss Mana yaramuhezagiye ni byaba ngombwa azogeraho abantu batifuza ko agera kandi atabwo haraho bifisemo uyu muntu ni hatari umuntu uraza buryo byari byubatse umuntu bishoboka yategereza kugira uruhara mu iterambere rya mugenzi wiwe cyane ngo nivyo dushaka umuntu Imana yamuteretse mu nzira y'uwo muntu haro n'abantu Imana rega yaremye usanga bameze nk'ibiraro by'abandi utemeye kubikiraro uzobibazwa niko bimeze natari cyane zaza rega abantu tuharenge ubibona gute rero uno munsi cyane abigeme bari mu bino bikorwa mu iterambere barimo kuko filime tumaze kuzikora nyinshi imyaka irikira aba myinshi wowe bavuze ko hari ico bimaze kukugezako ariko urabona yuko nk'uno munsi wohanura nk'umwana w'umukobwa ariko araza mu bino bintu ukamushishikariza kubikora nk'inzira izomugeza ku iterambere no bimuhanura kubikora kuko mwese asa amahirwe yiwe nk'ubu nka mutoya wawe yoza mutoya wanje ufatiye ku bintu uri kurahura navyo kuko numvise harimo nasarago nyinshi uwo mwemerera kwinjira mu bino bintu akabigira umwuga yego hari n'abamaze imisi berekana erega kuba biri mwose rago ntibisigura ko uco vyanga kandi buri kintu cyose kiba kugira ngo kikwigishe erega nubwo kiba ukumva nyene kumenga umutima nyene uritushe cane ariko kigusigira inyigisho yo kumenya ukuntu uzobana nawe erega urazi ko abantu benshi babayeho batazi neza yuko abantu bafise inzigo canke abantu bokorera ikibi umuntu badahari kubera baba ahantu atakibazo na kimwe bahura naco muri ijanye n'ivyo rero nibashike hahandi bazohura na vya bintu barakanguka baguma bibaza isi ngo ibumva bo bazi ko isi ryoshe nta ngorane rero nje nomureka kugira aze abane n'abantu batandukanye bamwigisha nubwo atobibandanya nubwo azoja mu yindi societe izomufasha kubana n'abantu mu gihe yokomerekeramwo ntihava kwidogera ati mama canke mukuru wanje wambereye umuvyeyi gito wariko barambwiye ko hano hantu hari amakorosa ameze uko no muhanura Rega sinomureka ngo avyinjemo nce namugira ati ntubijemo ngo urumva ngo bimeze gutya yo bijamo ariko no gumashiramwe akarango gati burya rero witwara ukunuku nuko kwa natwe bwe mu kuvyinjiramo baratubwiye ati genda ukutambuka ukugenda uko hari n'amazi imisi bavuga ku rundi ruhande yuko abana b'abakobwa ngo bariko bahuramwe n'ibibazo byinshi harimo n'ivy'abagabo ngo bashaka kubakoresha ingeso mbi twakiriye umukobwa ejo bundi iyo tutamwakana mikro yagira dondagure amazina y'abantu benshi ashaka kuvuga ngo ibibazo yahuriyemo navyo kandi we si n'umusineast ahubwo avuga ko ari umufana yegereye cyane ntabwo bufise yuko abakobwa bose bariko barabizamwo bashobora kubikomerekeramwo kuri urwo ruhande babikomerekeramwo mu buryo bwo kwinjira muri industry ingeso zabo zikononekara harimwo novuga bibaza ko ingeso z'umuntu zokononekara kubera yinjiye muri industry niko niyumvira nibaza ko umuntu wese afise ingeso zitandukanye bivanye niyo yakuriye canke n'abantu bagendana nabo ariko sino bifatira ku gikorwa kujya bavuga ngo abashoferi ngo ni maraya abakinyi ba filime ni maraya buryo woza kubiraba nta muntu yosanga abakozi b'Imana birirwa barasambanya ubwana buto buto nawe numvise bafatiye muyinga ryari nimba hatare ejo nimba hatare no munsi none ntirirwa arasenga avuga ati gusambana n'icaha rero nasanze akanikumbagaza hasi nta mwuga n'umwe mvuga ngo urumva ngo ni maraya ingeso n'umuntu ntabwo ari umwuga ahariho hose birondera bitora cyane ahariho hose yaba mu kiganga yaba mu barimu yaba nta hantu na hamwe utazokwigera usanga no mu kiganga hose ibintu ngo bigwiriyeyo mu bigisha none hari umunsi uraza ngaha uragenda muri kamera wumvirize wumve ngo baganga ngo ni maraya canke niki nibavuga abashoferi n'abakinyi ba filime ahubwo nyene mfasha kubera ko babivuga ko bakinyi ba filime cyane peut-être ni kubera turi public cyane nuko batubona cyane nuko ivyacu binyaruka kumenyekana kuko urumva ntwayinda
muba mwamaze kumenya ko natwaye inda muca mubishira kwa diko bigiyeho bica bija n'ahandi mugabo nk'umuntu adakina filme ni kuvuga umuntu wo mu rupanga amenya ko afise inda ntaca aja kubwira abandi bantu bo mu zindi mpango bazoca babihereza he rero impamvu batuvuga cane nuko turi public nuko batubona cane ubundi ho gutwara inda sigitangaza n'abandi barazitwara kuryamana n'abandi bantu sigitangaza n'abatari muri sinema barabikora rero ntibazose kuvuga ngo baducafuriza umwuga ngo abakinyi ba filime ni baba filime ngo ni maraya camura baro muze murabinyegeza none mwe mubishira ku makamera kubera ibiki dushira ku makamera kanye n'ubuzima buvuze kubera muri public mubonekana cyane bisaba nange mugira ibintu munyegeza nk'uwe uyitwaye ugacumara umwaka tudasubira no kukubona ntitwikekete bana jeje rero karabaye none noba nkoze icaha noba nkoze ibidakorwa bina abandi batakoze je sino cisha icaha kwe kazima noba nahisemo kumva ko uwo mwana wanje ategerezwa kubaho ntabo kwiribo baba hari birigo barazikorora ariko nkabijya ngo n'abandi bantu batwara indango zitipfujwe iyo terme ntayirumva yego navyo bibaho ushobora kuyitwara nk'ubu yataye washaka hanini nishatse kuvuga yuko ikintu cyo kuvuga yuko abakinyi ba filime canke abashoferi canke abamotari canke ivyo bintu byo gufata umwuga kanaka yuko abo bantu ari bo babikora gusa bihagarare izo mentalite zifudike mu bantu nibaze ko babyumvise ababivuga bihagarare ingeso n'umuntu ntabwo ari umwuga kabisa ndabishimire cyane ku kanya mba mwafashishije ndagushimire cyane navuze ko kwagusanze mu bikorwa ariko kanya ntituyaze si gato nibaza yuko muzobandanya mu mubone n'ahandi yamara sinige nakira umuntu nk'uwo ngo ndamurekura 3 jambo 2 canke 3 ashobora gusigira abantu ko buri gihe duca twimanukira nubwo ryo bari mubwira ikintu usigiye abantu yitwa Ndufacom TV Ndufacom TV nukuri ndabakunda cyane nishasha oya isanzwe basa isanzwe kurikiranwa abafana bayo turabakunda cyane murakoze kutwakirana twe kuri Ndufacom TV nishure ndabakunda cyane mukomeze mudukurikirane mu bikorwa bishasha tugiye gutangura kuza turiko turabaha septandeze mutibagira kirikiraca kuri Mr Sami official urukundo ni iki mu misiza do 31 turafise lancement officiel izobera muri kuri Kotebu na hano hafi cyane kandi horushe kuza ntihagire uzosibare muzoze mudushigikira nko musanzo mubikora aho no musibansanze muri shooting ya filme shasha nayo vuba cyane turababwire ngo sindamenye ingene yitwa kuko umwanditsi ntarambwira gusa nayo vuba cyane turayibatamo kandi ndabizi ni ibintu byiza cyane turabakunda gose